twahora twumva jenoside yakorewe abisiraheli bakayaturumba kana jenoside yakorewe mu Rwanda mu 1994 ariko no musi kandi utangiye kumva jenoside bivugwa cyane gose ngahanya mu karere jenoside yakorewe mu Burundi jenoside yakorerwa muri Kongo ivyo no bisigure gute Abanyarwanda ubutegetsi bw'u Rwanda buvuga neza ko umwana w'intera hamwe n'umwuzukuruza bazoguma bitwa abajenosideri ivyo rero ntibishoboka bo barayigira nk'ikigwanisho ca politike mutumvikanye ko kintu na gitoya cavuga wewe waragize jenoside mu Rwanda mpere nko ku Burundi je n'ubwa mbere numva ico kintu bakivuga yuko Uburundi hariho jenoside ngo bwagize ni bwa mbere numva bakivuga kubera iki mwumvikana ntaco bavuga mutumvikana ni arme politique no munsi rero ikarata igezweho ni ikarata y'ubwoko bw'Abanyamulenge ubwoko TITO Rutaremara yaravuze ko atemera Abanyarwanda duho FPR ntishobora kuvuga ngo nagushikiye uno munsi atari ugezweho nk'ikarata bakinisha mu bya politike yabo yo kuyogoza akarere babibutse ku incuro ya 22 mugabo ni ryambere bibutswe mu gihugu cy'u Rwanda niryo ryambere niryo ryambere nta wundi mwaka numwe bigeze bibuka Abanyamulenge baguye mu Gatumba canke ngo basore n'itangazo ryo guhoza canke kwihanganisha abo bantu mu mwaka 2026 iheze 2022 iheze ni ryambere babivuze c'est la première fois kibazo ahanye cangira kubiri kuno musi natwe rero TITO Rutaremara dabo ijambo yashikirije ni ijambo ry'agasuzuguro nkuko beshe bagiye bigarukako ni ijambo bimwe bavuga ngo guhana n'imbwa umuntu uravye abantu ari karabwira Abanyamulenge bari harya harimo ibigabo vyiza by'idokiteri harimo abantu baciye ubwenge mugabo kubera bamaze gufatwa mpiri batagishobora kuvuga kubera u Rwanda rwabicaye ku munwa kuko barabizi udakoze icyo u Rwanda rushatse doko cyo FPR ishaka urafasha ugafatirwa ibindi bihano iyo ndiko numve mwita Abanyamulenge biranantwenza kuko mu yindi mvugo yagonye babwiye ati mwebwe ntimuzi ico muri mu yindi mvugo ico bari bakigirwa n'u Rwanda uze wumvirize kenshi iyo bagomba gukina ku ikarata y'abatutsi u Rwanda FPR ita Abanyamulenge ko abatutsi sivyo hagera kuvuga ati hari indi karata ibonetse muri Abanyekongo sivyo ati n'Abanyekongo rero bagwanira uburenganzira bwabo uno munsi rabaragose bati mwebwe muri Abanyarwanda Abanyamulenge bari bamaze igihe bari muri kampanye zose batuka bidakwira ko abita Abanyarwanda mugabo uze wumvirize nta numwe azoryogora kubera byari bivuzwe na TITO Rutaremara w'Umunyarwanda babagabo ba Nyarugabo bakanyiki n'ababandi barongora nibahirahira uno munsi twumva ko muvuguruza TITO Rutaremara ngo bamuvuge nabi ko yabise Abanyarwanda nkuko warababwira bitakwira muyize Nyarugabo na Azarias Ruberwa bari mu bantu barondera ko ubutungane bwokora ku kibazo cyo mu Gatumba je ne pense kubera kandi Abanyamulenge abonye sivyo kubera hariho bamwe badatinya kubakiza yuko bari mu bantu bateguye burya bwicaye mugabo nibutsa abantu muyize Nyarugabo niwe yaje kushinga urubanza ngaha mugabo mu kwitwara yeske yitwariye leta y'u Burundi yitwariye abantu yitwariye Gwasa wenyene none Gwasa representa leta y'u Burundi Gwasa representa igihugu n'umuntu yeske izo realite yo TITO Rutaremara atasese yo tari muyize Nyarugabo na Azarias bari bwabivuga igituma ngo butabera butaboneka nkagaruka nkaraba yeske afatanya gute ubwicanyi bwabaye muri 2004 akabwomeka ku ntwaro ya CNDD-FDD akabukwegeramo president Yishuye batari bwabe ku butegetsi nareko natesheje akavideo ngaha Rutaremara yavuze ngo muri ko murabaza ngo mukora iki ngo ni mugende mupfe hama mubohoza igihugu bafata igihugu bafu ese ko yavuze
burya abantu abanyarwanda bari kubugurura amadeba agoye nubwo bavuga ngo bafise de dossier ya mbeto nimba d'offer batarugurura burya abantu nabo ni batangura kugurura kanwa bakavuga umubabaro bafise bakawushira habona burya bazosanga bavuga bati twari kwegeye magi yego kuri isaha ntamwumvise ariko aravuga akigira umuroberi bimwe vyabantuze vya mbe wa muroberi wa kera yitwa nde uwahe wa mugore yari umuroberi ngaha bavuga inamujani nyambari inamujani kubera kuno munsi Moise Nyarugabo Nazarias Rubero ibikoresho by'u Rwanda sivyo ninde yabashize umupfundikizo ku munwa uno munsi ko hatagishobora gukura urimi mu kanwa ngo bavuga amabirede tabara yakoreye Abanyamulenge donc abantu baravuga yuko ngora Abanyarwanda Moise Nyarugabo ari imbere yabo si umunyarwanda Moise Nyarugabo agomba gutaha iwabo ni umurundi Yes, welcome ladies and gentlemen, muraho murakomeye nizera ko meze neza mu hose mwiriwe cenke muramutse bivanye naho muherere. My name is Frank the Answer iyi ni African TV sondagukada US uri kwadukurikana uri mu Burundi mu Rwanda muri Tanzania muri Kenya muri Congo Iburaya ndetse mu guvu y'abarabu ndavuga mu Mozambique Saudi Dubai Canada Australia Zambia Malawi Mozambique n'ahandi hose kwisi mwege mwese ndabaha ikaze uyu ni umunsi udasanzwe onongiye kugirirwa amahirwe kwakira abatumire badasanzwe yes musanzwe mazimu musanzwe bakunda mu bitandukanye kuri uno munsi kandi aho tujogera ngo nshoboye kuyaga byinshi bitandukanye ku Burundi ndetse no mu karere muri rusange turi kumwe na ambassadeur Apotre Isidore Rehoboth benshi bamumenye nkambayahaga turi kumwe kandi na Maître Deo Ndikumana murumva yuko neza ko turi kumwe n'abahinga batandukanye aho tuzareye kungurana ubwenge hama kandi duhanahane ivyumviro reka mpere kuri Apotre ambayahaga ndabaramukije ndabaramukije nanje ndamusana ariko badukurikirana ego Imana ibahezagire cyane yes murakoze Deo turabakiriye kuri African TV naramutse nza mwakoze kuntumira ego Imana ibahezagire murakoze cyane gose yes none munsi aho tuza kuyaga byinshi bitandukanye ku makuru yo mu karere aho tuza kuyaga kuri genocide zivugwa hano onya mu karere turaza kumenya mbega genocide ko zivugwa cyane genocide niki ariko kandi turaza kandi no kuyaga ku bitandukanye kuberuka kuvugwa mu Rwanda mu kwibuka ku ncuro ivugwa 2022 y'Abanyamulenge biciwe mu Gatumba koko aho havugwa ko ari genocide bakorewe ariko kandi bakayagiriza Uburundi ivonya kandi byavuzwe na TITO Rutarimara aho yabwiye Abanyamulenge ko ari Abanyarwanda b'abakongomani ivyo nimwe muri byinshi tuza kuyaga muri kino kiganiro murumva neza yuko turi kumwe n'incabwenge zitandukanye Deo naza guhera iwanyu genocide mbega niki ko ndabwo batazi Deo ninde kugira ngo baze gutahura neza ivyo ugira ubasigurire jewe Deo Ndikumana ego ndi umushingwamanza maze imyaka 15 nkora ku kazi kandi mu by'agatakazi na muguno ego hanyuma ncandaja mu mugwi w'igihugu wigenga w'agatakazi na mu CNDH marayo imyaka 8 ego ubu ndongora amabanga muri sévère commission vérité réconciliation naho nyene urumva ko ari ibintu bijanye n'ivyo nyene mu by'ubumenyi ego ndumva ko ari mu bumenyi bwinshi butandukanye muri make tumba dusome tuzingurure igitabo kidasanzwe aho tuza kwiga byinshi taza gwaye kuri genocide ni iki musa genocide mu ncamake ni ihonyabwoko nuko yuko genocide abayikora abantu bavyumviriye babiteguye gushikaho bobo bashobora kumara ubwoko biba bagomba kumara ubwoko mugani niyo batanguye gusa hakabamwo l'intention ni genocide ntibarabibitigiri baraba intumbero ufise gukumira ubwoko kurwanya ubwoko guhonya ubwoko niko genocide mugaha aho benshi barakunda kuvuga genocide mugari ibindi byaha bisa na genocide bita crime contre l'humanité crime de guerre nico kimwe ni la crime contre l'humanité crime de guerre les crimes internationaux amakunga afata ko iyo zibaye ni ibyaha bidaharigwa imprescriptible bitagira igihe bavuga ngo ntibizosubira guhanwa kandi bisa n'ibiri kumwe ko n'ibyaha bikorwa bigashoka amakungu bigashoka l'humanité
mu ncamake genocide n'ibyo. Yes, hari abantu benshi bumva genocide ariko kenshi bavuga ati ngo rurimbo rusigaye ruvugwa cyane umengo twamaze kumenyera ivya genocide. Twahora twumva genocide yakorewe abisiraheli bakayaturumba kana genocide yakorewe mu Rwanda mu 1994 ariko no musi kandi utangiye kumva genocide bivugwa cyane gose ngahanya mu karere. Genocide yakorewe mu Burundi, genocide yakorerwa muri Congo, ivyo no bisigure gute? Mu bisanzwe abanyarwanda barafite ingorane ubutegetsi. Genocide nivyo iwo yarabaye mugabo ingorane zitatu kuri bo. Ntibashaka ko genocide kiba ikintu batahura ko cabaye kibi hanyuma bagafata imigambi si yo kucibagira mugabo kwiyunga nk'u Rwanda. Nico ubona ingorane bafise muri sa genocide ntiri imputable kuri generation. Mugabo abanyarwanda ubutegetsi bw'u Rwanda buvuga neza ko umwana w'intera hamwe n'umwuzukuruza bazoguma bitwa aba genocidaire. Ivyo rero ntibishoboka kuko la responsabilité pénale est individuelle ntigera iba transmissible aux héritiers. Iyo ni kandi umukuru w'u Rwanda niwe yayivuze ngo n'uruvyaro ivyo rero birabloka reconciliation kuko umwana umwita umugenocidere kubera se mbere navyumvanye abanyarwanda gusa ko muri Israel ntavyo bavuga. Ica kabiri barakunda kugomba genocide yarabaye iwabo muga yarabaye n'ahandi niwe wacu yarabaye muga ntitubijera kumwe. Bo barayigira nk'igigwanisho ca politike mutumvikanye ko kintu na gitoya cavuga wewe waragize genocide mu Rwanda mpere nko ku Burundi. Je n'ubwa mbere numva ico kintu bakivuga yuko Uburundi hariho genocide ngo bwagize. N'ubwa mbere numva bakivuga kubera iki mwumvikana ntaco bavuga mutumvikana ni arme politique mugaye ico bihendako bashaka kwirashantaje ku Faransa gushika ku Faransa butumutwe ngatwe turazine n'abanyarwanda ntiyashaka kubesha ibibazo by'iwabo sico kibindi vyo mu Burundi kandi twebwe natwe genocide yarabaye ngaha mugaye iwacu ntibagomba kuyemera bavuga iyabo gusa. Ikindi kibazo bafise barakunda kuvuga ivy'ubwoko cane bakubwira umututsi wo muri Congo, umututsi wo mu Burundi. Nta muntu n'umwe yabaye procuration yuko baserukira abatutsi abanyarwanda. Ce n'est même pas sûr ko abatutsi bari protege mu Rwanda. Ce n'est même pas sûr. Ndaguhaye nk'akarorero dufata nk'impunzi zo mu Burundi zagiye aujourd'hui zari mu makambi yo mu Rwanda. Wosigura gute ko muri izo mpunzi zagiye zivuye ngaha zitazi n'ico zihunze ubu muri izo ibiharo biriko birerekanwa zahunye bazijana ku rugamba zarahonye. None umuntu akimira hasi rero y'ibirihe ko ari irikira bizo mpunzi ko ari izandika egejo hamwe bavuga ati none za mpunzi hasere mwatwara mucunze ubuzirihi. Ikindi nariko ndavuga genocide kuko muyisubiramwo genocide kikaba nta uhakana ivyo bashikiye mugabo sinzi ko ari traumatisme kubera iki bagomba ko bikwira mu karere kose bashaka we bizogaruke mu karere. Jewe nkaniyumvira nk'umuntu nshingwamanza nk'umuntu experience mbega u Rwanda
numvise bariko baravuga bivugwa n'umutegetsi akomeye ngo u Rwanda ngo jenoside ngo yemegwa ihabitahaba ngo jenoside ihabitahaba ngo ni l'arme du vainqueur ihabitahaba utsinze mu bya gisirikare ngo arayemeza ihabitahaba kuri bo iwabo ni kubera batsinze niko yemewe bashati Kongo hamwe twofata Kongo tuzoca twemeza ko abanyekongo bishe ari jenoside hamwe twofata Burundi tuzoca twemeza ko abarundi bagize jenoside kuri bo si kibazo ca humanite kuri bo ni kibazo c'ingwano n'inguvu nukuba yuko jenoside ihabitahaba utsinza yemeza nico gituma bavuga bayirovandika yawe yemewe kubera twatsinze niya Kongo izokwemera dufashe Kongo ni Burundi ubutabera buzobona dufashe Burundi kuri bo base esprit de guerre ingwano kuri bo nico kibazo conyene udatsinze ingwano ayo mavarere ya jenoside naho yoba yarabaye makutsinda ingwano kuri bo rero iyo démarche nkiyumvira dufate Kongo irabatsinze kandi zobatsinda kubera umuntu umusanze mu gihugu kumugwanya aragutsinda politiquement ou militairement nukuvuga ko Kongo ibatsinze jenoside izoca yemerwa ko abanyarwanda bagize jenoside muri Kongo cane cane ko hari ivyemezo bitangwa n'amakungu ko abantu bariko barapfa muri Kongo ku bwinshi bicwa n'u Rwanda Human Rights Watch amaraporo yose asohoka none bo bose inyungu yihe yo kuvuga yuko jenoside yemegwa mpaka utsinze ingwano ya gisirikare sinumva ukuntu bafatanya ivyo bintu bibiri urashobora kuba utatsinze mu bya gisirikare muga jenoside ikemezwa mugabo bakubwira yuko udatsinze itemezwa uwo bageze aho bavuga bati Banyamulenge haguruka ntimuri Abanyamulenge muri Abanyarwanda fata Kongo nk'Abanyarwanda cico kintu naciwumvirije je umugabo yabivuze ntawe nzi yitwa TITO Rutaremara mugabo abantu benshi bambwira yuko ujya avuze ari u Rwanda ruba ruvutse mu mabanga yaciyemo u Rwanda ruba ruvutse nane u Rwanda ruvuze jewe ico ntumvise Banyamulenge ntimuri Abanyamulenge muri Abanyarwanda fata Kongo kandi muyifashe niho ubutabera muzoburonka fata n'u Burundi niko avuga mu Burundi nta butabera muzoronka kuko budatsinzwe mu bya gisirikare iyo rurimi ruvugwa n'umuntu azwi akuze muri aka karere agera ngo none ngo mwebwe ngo akagari umuca mwitwa ngo Abanyakagari muri Abanyamulenge muri abaki muri Abanyarwanda fata Kongo muri Abanyarwanda nyarutsa mufate Kongo niho twaronka ubutabera vice versa Kongo nayo uvuga iti namwe fata u Rwanda niho tuzokwemeza ko u Rwanda rwagize jenoside bikagumuko iyo ntambara ntitanguwe n'u Rwanda nkavuga naho ni muri aka karere ivyashitse vyarashitse vyaratubabaje kunama tuharatugenda kunama mugabo u Rwanda nago ntirutera ingorane ibindi bihugu vraiment je narabayica numva bavuga Burundi Burundi buri mu biki muri ivyo byabo intera hamwe n'izabo umukuru w'igihugu c'u Burundi nyakubahwa Evariste Ndayishimiye aheruka kubishikiriza intera hamwe n'izanyu twebwe
turi ankofi nazo kuko zatwita ivyitso nizanyu nande zica zibizi wacu gute mugabo mu ncamake urupfu n'imfane birajana u Rwanda ruri akire au niveau international bagwagiriza ibihano babafata ibihano babagiriza kwica abantu muri Kongo bababwira kuvayo mugabo rero ukuntu baca bahindukira ikibazo kikabica Burundi Jeffrey afuze none bibafasha iki ikibazo kiba bavuze Burundi bavuga etazi ni barembeje Burundi bakagaruka Burundi je navuze nti ahubwo turakomeye cyane kubona u Rwanda umenga turi ngorane mugabo je ndakubwira hamwe u Rwanda go kwihanura rugaheba ivyo bintu vya ntuzeye byo confusion mu akarere ko nkamaro cyane kandi hanuye u Rwanda gwifurije kwico kintu ruja muri démarche de paix muri surejo ivyo vy'ingwano esprit bellique watsinze vya gisirikare niwe yemeza ibintu triste réalité peut-être muga kubera iki bo batiyumvira ko bashobora gutsindwa vya gisirikare uwo yabatsinze nawe akemeza genocide rero jewe ndiko mvuga nk'ubuhanuro jewe nk'igihugu kibanyi ndobahanura ikintu kimwe ivyabashikiye ntibabigire birababaje muga ntibabigire arme de guerre ica kabiri ingorane baba bafise twebwe turetse ukuntu jende muri severe turetse ukuntu twabikoze ngaha tuzifise zifite zabo muga linye yabo sico kwene iwacu twebwe uramaze kumva n'umukuru w'igihugu avuga si by'ubwoko genocide yabaye karakagwi agatsiko k'abantu bake gushaka kuvuga ati hajya no muri Israel genocide abadesida ntibaba barenga 5-10 nibukurikirana les auteurs moraux mugabo none kubera ki umukuru w'igihugu cy'u Rwanda adafatiye langage ya responsabilité y'ababikoze akagwi akavuga ko ari toute une génération d'Abahutu babikoze n'uzovuka nanye wewe uwavuga ati okay none abisha abanyekongo rero n'uzovuka n'umunyarwanda azovuka aze yagirizwa ivyo agira vyagirizwa babikoze je niyo logique juridique mbona bijya vyiwe yavuze ngo n'uruvyaro sinumva n'igituma bakunga atabiyamiriza hanyuma je nkavuga nti mugabo mpanura navukanye tubifuze tuwasegere bihere mu mutwe wabo ivyo kugira boke misere giye ko caje kandi nta nivyo boshobora ko twe turasi ntabwe dushitseko bo bazomara imyaka 100 batarayishikako kubera mu gifaransa bavuga commandor comme ferori ondor ubuja gushabura tagata twebwe ivyo bibazo ntibiriho mugayi wabo biratanguye kandi bagomba kuvyeexporta jere no kuri ndabakunda abanyarwanda mugandi bagerageze bihanure bareke gukinisha genocide murakoze apotre ijambo rya genocide ubu unyaryamaze kuguma rivugwa cyane mu karere tuzi yabaye muri Israel ndetse no mu Rwanda zo zamaze kwemezwa ariko no munsi abanyarwanda nabo bariko bemeza genocide zikorwa n'abarundi zikorwa n'abakongomani apotre cyo kivuga kwiki banashimire Maître Deo kuko yasobanuye ibintu byinshi yishimikije amategeko ndetse mpuzamakungu asobanura ico caha cihonyabwoko ingene gikorwa n'ingene cemezwa ndetse yanavuze byinshi ku gihugu cy'u Rwanda kuko genocide yabo yaremewe mugabo isa nuko ihindutse uburenganzira kuri leta y'u Rwanda yo kwica ahantu hose ikeneye kwica nagomba guhera ku bintu byashikirijwe n'uyu mutama TITO rutaremara
nkuko metode yabivuze tutero tarema ase umuntu asanzwe mu gihugu cy'u Rwanda ni umuntu yanye ari servo iri hafi ya Kagame kuva kera cyane yayoboye umuganga uri ku butegetsi FPR Inkotanyi uno munsi ni wayoboye urwego rw'inararibonye mu guhanura umukuru w'igihugu kuko niwe bitwa yuko bafise presque ijambo rya nyuma na orientation n'igicapo cy'u Rwanda ruhari n'uruzoza mwini mvugo rero ndagomba gukonfirma ivyo metode yavuze ivyo tutero tarema ntawo bifata nk'umuntu yabivuze arengana n'u Rwanda rwabivuze mwini mvugo simvuze abanyarwanda kuko mvuze ubutegetsi bwa FPR kuri we na president Kagame habe nabo bari kumwe hanyuma nagomba gusinya abanyarwanda bamaze igihe bamanipira abantu cyane cyane bo mu bwoko bw'abakongomani butandukanye bakera bahereye mu batutsi b'imasisi na za Rucuru babereka yuko ari abanyarwanda mugabo bavuze umugambi wo kubadeporta babajane mu Rwanda kugira barekipera amatongo yabo barekipere naho bimba ubutare n'ibiti biva mu imbaho z'agaciro hariya no munsi abantu barafise iwabo batunzwe n'inka n'amatongo yabo baguriwe mu makambi ya za Kibuye u Rwanda rwaranze kubasubiza iwabo ubwakera bavuga ngo hari umutekano muke mugabo no munsi u Rwanda rumaze imyaka 30 gokifya aho hantu ariko baza gusubirayo no munsi rero ikarata igezweho ni ikarata y'ubwoko bw'Abanyamulenge Abanyamulenge ubwoko TITO rutaremera yaravuze ko atemera ni ngora hanyuma ikindi gitangaje igituma ndakoreka yuko u Rwanda nta worugira umukunzi urumuhenze ngo nuko umwibutsa cyangwa rumuvuze abanyarwanda duho FPR ntishobora kuvuga ngo nagushikiye uno munsi atari ugezweho nk'ikarata bakinisha mu bya politike yabo yo kuyogoza akarere akarorero naka ni ibikorwa barimo byo kwibuka abanyamulenge bapfiriye mu Gatumba hano mu Burundi babibutse ku inshuro ya 22 mugabo ni rya mbere bibutswe mu gihugu cy'u Rwanda niryo rya mbere niryo rya mbere nta wundi mwaka numwe bigeze bibuka abanyamulenge baguye mu Gatumba canke ngo basore n'itangazo ryo guhoza canke kwihanganisha abo bantu mu mwaka 2023 iheze 2022 iheze ni rya mbere babiri c'est la première fois kibazo ahanye cangira kubiri kuno musi natwe rero naha rero ndiko ndakubwira mu makarata yabo uno musi karata babona iri kirarya bo kwitwaza no kuvuga uruhu bo kwambara uno munsi mu kwerekana yuko bafise uburenganzira bwo kubikongo kuhagwanira no kuhasahura nuko boba yo mu ntambara yitirirwa abanyamulenge kandi ari abanyarwanda uno munsi rero bagombye kubereka yuko nibo bantu babo bababaranye nabo kandi mu ncuro 21 zose zaheze ntibigeze bafashanya nabo uwo mubabaro ico kintu kiragoye hanyuma hari ikintu Moyize Nyarugabo yavugiye uko yagiye kubivugira Kenya urabona barashwiragiye barahanahanye kanye kaje muri Amerika Moyize Nyarugabo aja muri Kenya TITO rutaremara mu Rwanda rwabo hakaba nabandanga bagiye Goma ivyo byose n'ibintu bari bapanze kugira ngo bagume bagaruka mu kwerekana yuko hariho ubutabera canke ubucamanza canke na esprit génocidaire bagume bagomba komeka ku butegetsi bwa CNDD-FDD mu Burundi cyane cyane badomotoye kuri president Yishuye na Kisekedi muri Kongo nivyo barimwo niyo propaganda barimwo kandi uravyo kwibuka barimwo no munsi so kwibuka gufatiye ku mubabaro wa cyane ahubwo harimo na mobilisation de faux no kugomba kugira recrutement bafatiye mu bigumbagumba n'ama emotion y'abantu cyane cyane bakiri bato kugira ngo bashobore kubajana kubandanya bagwana muri Kongo kubera muri no misi heze hariho resistance y'abanyamulenge bamaze gutahura ko intambara bariko baragwana atari yabo bagace babura abahungu n'abasore baje kugwana mwini mvugo abagiye kugwana benshi baraguyeyo harakenewe basubirira uribuka yuko Moyize Nyarugabo aheruka muri Kenya abagabo ariko arabumva ico kintu bamupoza de question baramubaza ibibazo yumva baramaze kumuvumbura
amaze kumva yuko ivyo ariko arabasigura batavyumva arakwepa agirisha igikorane c'abagore wenyene kugira bumvishe ko abagore bakundwa urangwa n'amarangamutima cyane baje kumvisha abagabo baje kurira bageze muhira sivyo urumva nugiye kuraba ni ibintu biriko birakogwa mugabo umuntu mbere yo gusuka abanyamulenge no kubahenda kugira ngo nibemera bakabandanya bemera ibi bintu biriko birakogwa n'u Rwanda muri Kongo murabona ko leta ya Kongo maze kwitwara hazogera igihe mu gusamba bavuga bati ntibari twebwe bari abanyamulenge uravyumva rero nkagomba kwerekana yuko TITO rutaremara dabo ijambo yashikirije ni ijambo ry'agasuzuguro nkuko beshe bagiye bigarukako ni ijambo bimwe bavuga ngo guhana n'imbwa umuntu uravye abantu ariko arabwira abanyamulenge bari harya harimo ibigabo vyiza by'idokiteri harimo abantu baciye ubwenge mugabo kubera bamaze gufatwa mpiri batagishobora kuvuga kubera u Rwanda rwabicaye ku munwa kuko barabizi udakoze icyo u Rwanda rushatse doko icyo FPR ishaka urafasha ugafatirwa ibindi bihano barababara mugabo bavyemera gutyo bemeye kwambikwa ishene kugira ngo bagende nyine bakurikira iyo shebuja avuze ko baje ni ikintu kibabaje kumva yuko ababwira ati mwebwe iyo ndiko numve mwita abanyamulenge biranantwenza kuko mu yindi mvugo yagonye babwira ati mwebwe ntimuzi ico muri mu yindi mvugo ico bari bakigirwa n'u Rwanda uze wumvirize kenshi iyo bagomba gukina ku ikarata y'abatutsi u Rwanda FPR yita abanyamulenge ko abatutsi sivyo hagera kuvuga ati hari indi karata ibonetse muri abanyekongo sivyo ati n'abanyekongo rero bagwanira uburenganzira bwabo uno munsi rabaragose bati mwebwe muri abanyarwanda mu yindi mvugo rero mwebwe murabacu mu yindi mvugo agomba kuvuga ati n'intambara mu Rwanda zahari iwanyu mugende muzigwane nk'abanyarwanda mugabo ntimuri abanyekongo mwebwe ugaca wibuka rero hariho meme des opposants politiques bo muri Kongo abitwa ba honorable bitakwira bamba bariko baravuga yuko effectivement abanyamulenge atari abakongomani ari abanyarwanda ntibarira gusema urumva nk'uyo abanyamulenge bari bamaze igihe bari muri kampanye zose batuka bidakwira ko abita abanyarwanda mugabo uze wumvirize nta numwe azoryogora kubera byari bivuzwe na TITO rutaremara w'umunyarwanda bagabo ba Nyarugabo bakanyiki n'abandi barongora nibahirahira uno munsi twumva ko muvuguruza TITO rutaremara ngo bamuvuge nabi ko yabise abanyarwanda nkuko warababwira bitakwira nico kikwereka yuko bajye bagabo bemeye kuba baja bemeye kuba bacakara bemeye kuba nyene bikoropesho by'u Rwanda bagira uko bashatse rero ku banyamulenge bazi ubwenge bamwe ntibavyemera nico gituma ubona baciye bagira ama space bagira ibiganiro abandi basohora inzandiko bavuga bati no trop c'est trop abanyarwanda saba kunzi bacu nimba hari umwanzi w'abanyamulenge dufise no munyarwanda uravyumva hanyuma sinzi ko wumvise uyu nyene wa mugabo atakimwe ubwanwa akagaba ntuze metre Nyarugabo uravyumva yavuze ngo murabe inge niho nyabwoko riri mu mitima y'abarundi riri mu mitima ya Kongo no kuvuga ubutegetsi bubiri bwa Yishuye bwa ntuze ati kwisi yose bibutse abanyamulenge bagoye mu gatumba uretse mu Burundi gusa mugabo yashatse kuvuga iki nukugomba kumvisha bari ariko arabwira ku mwansi bafise no munsi abarundi no kuvuga upuvuga CNDD-FDD sivyo na president Yishuye mugabo nagana bagire yuko nta domande nta autorisation bigeze basaba nkuko barabigenza yo kuja kwibuka mu gatumba batanze ngaha kumva iyi abantu bahora baserukira komite y'abanyamulenge ngaha inzego z'igihugu zabatoye ingoroji uno munsi no kuvuga abanyamulenge bari hano bari mu mirimo ya leta bari mu na HSR kandi bafashwe neza mugabo ntabo bafise numwe abaserukira yari kwandika ubwandiko ngo asabe ubushikiranganje bijejwe nta numwe bifitiye uburenganzira rero Moyize Nyarugabo ahubwo arasigura igituma
bafise komite ziserukira abanyamulenge iyo bari hose kiretse mu Burundi avuge nabo bahora bayiserukira igituma batakiserukira kwatakivuga uravyumva donc ikindi nuko abantu bakwiye kumenya kuko ugiye kumviriza bakavuga ngo barondera uburenganzira canke ubutabera nkuko bavyita mu Kinyarwanda no kuvuga ubutungane yeska abanyamulenge bari sure yuko Moyize Nyarugabo na Azarias Ruberwa bari mu bantu barondera ko ubutungane bwokora ku kibazo cyo mu Gatumba je ne pense pas kubera kandi abanyamulenge nabo nyine sivyo kubera hariho bamwe badatinya kubakiza yuko bari mu bantu bateguye burya bwicaye mewi ubwa mbere ni iki abantu baje gusaba gahunga bashikiye muri kando transit ijya si kambi y'impunzi sivyo kuko kirazira yuko umuntu ahunga haguma hafi y'umupaka uyahunze rero bakavuga yuko abarongozi b'igihugu bico gihe kuko hari harongoye domicier umugambwe Frodewani wari ku butegetsi ufatanije na Iprona cegera cyo yari Kadege nibo bababwiye bati nyabuna reka tubimure tubakure ngaha installe ahandi hantu uriko uranyumva mugabo hawo hariho ubutumwa buva muri RCD RCD rongowe n'abanyarugabo nyene bababwira ngo ntimwemere kuva ngaho mu Gatumba kuko mwebwe nubwo mwahunze muguye kugaruka bidatevye kuko ngaha iwanyu cyo turahagira neza umutekano wagarutse muri izo mpare zo kwizera abo bantu ni igitero cyaza Nyarugabo niho yari igihe twari ko turakora ibiro umura afise ijambo yari vice president de la République yitwa Azarias Ruberwa wa Kongo w'umunyamulenge yavuze ngo abantu bishe nabaje guse bava Kongo bagizwe n'abamayimayi bagizwe n'abanyarwanda bagizwe n'abarundi sivyo donc nkibaza muri iki gihe rero yeske ko bavuga ngo leta y'u Burundi irongowe na president Yishuye ntishobora gutanga ubwo butungane cyangwa ureke urubanza rucibwe kubera bagifise nabo bafise esprit génocidaire mu kubisobanura akavuga ngo abicanyi ba kera n'abicanyi bubu ni bamwe rero nta kuntu umwicanyi yoreka uwundi mwicanyi ngo ahanwe sivyo mugabo nibutsa abantu Moyize Nyarugabo niwe yaje kushinga urubanza ngaha mugabo mu kwitwara yeske yitwariye leta y'u Burundi yitwariye abantu yitwariye Gwasa wenyene none Gwasa representa leta y'u Burundi Gwasa representa igihugu n'umuntu uravyumva hanyuma buryo umuntu ashaje hari igihe haba ingiranizuye normale y'ubwonko bw'umuntu hari igihe usanga yibagira ugasanga ivyari banga arabivuze akigarura mu nyuma avuga ati ndasheje ubuvuka arabana TITO rutaremaruyo yavuze ngo muri ko murondera ubutungane cyo butabera gute mu Burundi sivyo kandi Kabira yaratanze amafaranga ngo akagura ubutungane kugira ngo urwo rubanza barutire barute hama bigakoreka Kabira ari president Azarias ari vice president Nyarugabo ari senateur sivyo mu yindi mvugo Kabira se yazanye amafaranga ashobora kuyazanwa n'aba bagabo babiri ariko ndavuga yarungikanye bamoyide mugabo rutaremara acaribuka ko asheshe itabi aje ngo mugabo ngo ni Kabira pere mukuru oro Kabira yari yapfuye kera dise Kabira mukuru yarapfuye none yagarutse gutanga amafaranga yo kurutira urubanza ku ntwaro ya Frodebu na Iprona yarapfuye ni mwenga yapfuye nimba ari muri bibiri nisinde nimba rya hafi na kabiri kongera sivyo mwenga bibiri nari mwejo kwa none yaje gutanga igiturire cyaye kugura urubanza rw'abantu bapfuye muri 2004 urumva arabivuze deja yuko wabishe yobakize c'est le gouvernement de Kinshasa di Congo irongowe na Kabira na Azarias eske izo realite
iyo TITO rutaremara atasese iryo tari Moyize Nyarugabo na Azarias bari bwabivuga igituma ubwo butabera butaboneka nkagaruka nkaraba yeske afatanya gute ubwicanyi bwabaye muri 2004 akabwomeka ku ntwaro ya CNDD-FDD akabukwegeramo president Yishimiye batari bwabe ku butegetsi Petete deo yiza amateka arabija kubisobanura yeske icaha umuntu aragitorana umuntu aratorana ikosa ryakozwe n'uwundi ntibikunda uravyumva ndindire gatoya ucandika ahantu havuka imubaza sivyo ntibikunda rero no kuvuga ngo nuko uno munsi bari muri politike y'u Rwanda bavuga bati mugomba kwitwazwa kugira ngo mudufashe kwegeka amabi yose ku Burundi kuko Burundi no munsi tubanye nabi hama ikindi naco baratubereye intamba mu ntambara turimo hariya icaka ngahe yavuze ngo abo bantu b'u Burundi muri ko murarondera ku butabera natwe baratunaniye kubera twebwe twakoranye ibiganiro nabo badusaba abantu bakubise kudeta ndiko sura ngo yavuze ngo duca tubabwira ngo reka rero mutwemerere natwe ko abo tuzoza turabasaba muzobaduha mugabo aca kubitamwe ngo baca baranka kubera bibutse yuko hari abarundi bagize genocide mu Rwanda acavuga umuntu yanditse agapapuro karaho sivyo uravyumva mugabo je ntiyumvira eske ivyo bintu nivyo ko tuzi abatashobotse gutwarwa mu Rwanda bitwariwe mu zindi sentare z'akarere n'izisi hari ahantu Rwanda rwigeze rudepoza ikirego ku Murundi umwe yagizwa yaguzwa genocide tawa imyaka ntibaye 30 n'ingahe none uno munsi bivyutse gute ngo bagende bavuye ngo dufise liste y'abantu ngo nabo dukeneye gusaba Burundi baduhe tubacira urubanza kandi batigeze bitwara ngo bavuge bati hari abantu baraha sivyo ariko nagira mbaza hagati y'abarundi n'abanyarwanda eske n'abanyarwanda bafise abo basaba Burundi gusa Uburundi bwo ntibufise abo busaba abanyarwanda atari bane mbare washaka mureke ndakubwira hari impunzi z'abarundi bahunze 72 benshi bavuye mu zo ntara za Kirundo Ngozi na Kayanza n'ahandi bahungiye mu Rwanda ndiko mvuga mu bwoko bw'abahutu sivyo igihe ubwicanyi butanguye mu Rwanda iyo miryango yose yarishwe ntiyishwe n'intera hamwe ntiyishwe na Habyarimana bishwe n'inkotanyi sivyo barapfa kandi atari abanyarwanda bishwe ari abarundi abana babo bashoboye guhunga barahunga bamwe no munsi wa Amerika bane mu bihugu bitandukanye barashwiragiye bacitse ku icumu none uno munsi u Rwanda nabwo ruriteguriye ko abari muri FPR ico gihe bisha mu barundi bose bemeye ko babatanga bazocira urubanza kubera izo mfuvyi zabo bantu bapfuye nazo zirarekrama zavuga ati kubera iki ngire ko nerekana wanashaka ubugome bw'abantu kubera iki bibuka abantu bapfuye mu caha cy'abanyabwoko byabaye mu Rwanda mugabo akabuza ayandi moko kwibuka akibuka abatutsi gusa kandi bariciwe ico nico twama dupfa uze wumvirize aho dushavuga ati MBAYAHAGA umurongo utukura ibi bintu avuze ni umurongo utukura ntago vyihanganira no gupfuvya genocide je ntawo mpagaraje ngomba kuvuga ukuri hari igitigiri c'abahutu indiri n'indiri bishwe wanashaka bamwe bishwa n'abahutu bene wabo baziza yuko banyegeje abatutsi uravyumva none hageze kwibuka abo nabo baja muri mu bagirizwa ihonyabwoko ku buryo batokwibuka ba ntibababaye basi ico ciza bakoreye abatutsi bakakizira none ababo nabo basigaye bafise intuntu nk'iyo abatutsi bafise babuza ababo bo hageze kwibuka canke kubaka monima bo ntibakeneye yuko bokwibuka ababo abarundi babuze abavyeyi babo bakaburira mu Rwanda
ntibakwiye kuja mu Rwanda nabo kuririra kuri ivyo vyibuzo bivuga ati natwe abavyeyi bacu baguye ngaha kubera ko atarekera amaso turiko turakora mugabo ubu baguma babona yuko mu Burundi ariho hari ikibazo mureke ndababwira FPR ntisubiye guhenda abanyamulenge Moise Nyarugabo yavuze ijambo Moise Nyarugabo aragowe n'ukuri nupe ndaje kuvuga igenda go uko birababaje kubona umuntu afise umugore n'abana bakuze bafise ubwanwa buri mwimvi kujya kwibona shaka sivyo agishobora kubesha ku mugaragaro sivyo akavuga amajambo y'amakonda konda niko no yita yavuze bamwaje ikibazo igoma babahungu bahora hakamera harya bamubaza ngo none ngo kuba umunyarwanda turabanyamulenge turabakongomani bishoboka gute yavuze ngo mu nyishu yatanze ngo kuba umunyarwanda ntibisaba kuba ufise ubwene gihugu bw'u Rwanda ngo bisaba ikintu kimwe gusa nuko ubura umututsi video ndayivuze ngaho no kuba umunyarwanda kurudire ko najewe na deho tubaye abanyarwanda byihuse ni nkako kaye sivyo niko yavuze imbere yuko na TITO avuga niko yari yabisohoye ariko nagirana babwira ikintu kimwe ntihagire umututsi yibesha ari mu Burundi ngo avuge ngo u Rwanda ruramukunda burya nimba mutari mubizi u Rwanda rukunda abatutsi bahunze nayo umuhutu yagumanye n'ubutegetsi ubututsi yagumanye n'ubutegetsi ngaha bw'abahutu bamuharura nk'umuhutu mu bandi ivyo babimenye ntuje kumviririza ikiganiro munsi y'igitanda wimyoza ngo bayahagara do bavuze ibi muco vuga ngo bavuze bene wanyu ngo bagukunda ntibagukunda n'umunsi bovuga ngo intambara irabaye bo kwica nkuko kwica umuhutu bahuye nawe ngaha ikore ko kuri n'abanyamulenge rero biragaragara yuko FPR ntibabajwe n'urupfu na rumwe rw'umunyamulenge kuko mu gufa kw'abanyamulenge bo bariko baravyungukiramwo objectif yabo no kurekipera ubutaka kugira ngo barondere ibi munsi y'ubutaka nivyo yamaze mu myaka 30 ikibazo kihari rero cakanga he muri yize yavuze kandi yakivuze ubwo yideduwane mugabo niyagera imbere ya sentare ho bizomugora yavuze ngo leta ya Kongo ngo yagiye kwitwara ivuga yuko u Rwanda ngo rwakoze genocide muri Kongo ngo kugira ngo batesha agaciro genocide yakorewe abatutsi mesefo sivyo izo genocide ntizabereye ku butaka bumwe imwe yabereye i Rwanda iyindi ibereye Kongo reka ndakubwira igituma ari karata wakuba muri ivyo bintu uzi impamvu u Rwanda rwaramaze kubisinyira ko genocide rwayikoze Kwaravyemeje ndakubwira umunsi rwavyemeze ni umunsi President Kagame agiye Washington agasinya amasezerano na Kongo yuko yemeye ashize umukono ku masezerano y'amahoro ku ntambara yari imaze imyaka 30 ibera muri Kongo ari u Rwanda ruyitera yari tariki zine z'ukwezi kwa 12 umwaka uheze uwo munsi no kuvuga yasinye yemeje ko meme impfu zose zabereye muri Kongo muri ako gace imyaka 30 u Rwanda rwazisinyiye yuko ariko responsable nico gituma mu nyuma wumvise Rafapasa avuga ati nasanze nubwo nasinye harimo umutego baranjaniranije baranjanirije harimo umutego mu yindi mvugo umutego avuga nuko ijya ajya makoro de Washington imbere ya sentare mpuzamakungu yoje narakwiye icagiriji nguyu wenyine nasinye aremeza ko intambara zabaye mu ruseko rwa Kongo mu myaka 30 no Rwanda rwaziteye no kuvuga bapfiriyeyo bose ivyo abantu vyodonekaye ivyibwe byo ntituzi ndishi Kongo izosana Kagame yaravyemeje yuko responsabilité zose zitomba ku mutwe w'u Rwanda aho rero ikibazo kihaba n'iki kuri Moise Nyarugabo na Bazarias Rubego ico gihe bari muri Kongo amaroberiyo yose yashinzwe guhera kuri LCD
CNDP M23 ya mbere iya kabiri gushika no munsi bari banyarugabo navyumva ntibeshapa amakrime yose yakozwe kuri Kabila bakoranye n'u Rwanda ivyo rede tabara yakoze nta numwe atabizi biri recorded mu raporo y'aba expert ba Nations Unies ivyo byose yarabisinye yuko u Rwanda ruvyemeye c'est-à-dire n'abakoranye nago Moyize Nyarugabo rero hajya avuga ati ziranyazwe hajya wewe n'umujuriste arazi byaba yabonye hajya avuga ati aha ne tuhava twaramaze kubisinyira iyi Genocoste imbere y'ubutungane izotugora ingene duheza ngo tuyive imbere ica kanga cha nationalité rero ndakigarukeko ubwene gihugu yavuze ngo sinumva impamvu mwishaye hano ngo muribuka mwiyubaka ati mureke abanyarwanda twiyubaka twebwe ariko mwebwe ntiyaragera ati mwebwe imisore yanyu yavuze ngo uruvyiruko sivyo ngo mwareko muravuga ngo dukora iki nareko natesheje akavideo ngaha Rutarema yavuze ngo muriko murabaza ngo mukora iki ngo ni mugende mupfe hama mubohoza igihugu bafata igihugu bafu neze ko yavuze yavuga ati bagenda mupfe tazeteru hanyuma mufata igihugu mu yindi mvugo n'ubundi asubiye gusinyura ya makoro ya Washington kuko u Rwanda rwasinyiye guhagarika intambara sibyo none nawe asubiye kudeclarer ahubwo guhamagarira uruvyiruko rw'abanyarwanda kuko ntibakira abanyamulenge ati mugende mufate inkoho murase Kongo mufate ubutegetsi u Rwanda rufate ntuzeye Kongo ico kintu ni ikintu kibi mu mpande nyinshi ubwa mbere abanyagihugu muri Kongo bahora bafise amakenga n'amadidane yuko abanyamulenge atari abanyekongo cyangwa atari abanyarwanda uno munsi Rutarema yabivuze yabideclaye ubu aho bazoca hose bazovuga ati Rwanda anapita uwo ni Rwanda urabyo uraza abakongomani rimwe na rimwe iyo bihagiye kanyanga canke hari igihe usanga hari abantu baguye mu mporero z'amafuti mwe nayo aba yavuzwe kandi sinibaza yuko yabivuze abesha canke yihenze ni ikintu kigoye kuko nta munyarwanda w'umukongomani abaho ntawe ntibiba swaturu umunyarwanda swaturu umukongomani mugabo nongere nshimire leta ya Kongo na leta y'u Burundi kuko leta ya Kongo yaciriye yagise ubwo nyene ivuga ati pakesti ivyo turavyiyamirije kuko abanyamulenge n'ubwoko kandi n'abakongomani ku rwego rumwe n'abandi bose nshimire na president yishimiye arigeza kubivuga aja n'ikinshasa bivugira avuga ati abanyamulenge n'abakongomani nico ariko abanyarwanda bonyene bavuze yuko abanyamulenge ari abanyarwanda hariho n'abanyamulenge bamwe babivuze mbere barimwo n'abapasitori ba apotre n'abandi bavuga ati twebwe turi abanyarwanda muri Kongo bahuri Kongo mugabo twaratashe yabikigali wabo ati baratashe donc bamwe ati we mu Rwanda uhafata nka sindahafata nk'iwacu kuko nari muri Kongo mugabo natashe iwacu iwanyu rero n'ahantu hari gisekuruza ahantu habe nk'umoko yawe mugabo ikindi nacyo ivyo ndabibeshuza sivyo kubera abanyamulenge ntibigeze baba abanyarwanda musoma amateka neza habe n'igihe bwaca igihe cy'ubwami imulenge no muri iside Kivu tihigeze hakukira ubwami bw'u Rwanda higeze mu Rwanda no icya kabiri abazungu b'abakoloni baje abanyamulenge bamaze imyaka ibihumbi muri hariya basanga abazayiriwe sibyo hajya aho bari niho bari igihe bagabuye ibihugu bagashiraho imipaka
aho Abanyamulenge bari niho bagumye sivyo ntibigeze baba Abanyarwanda n'umunsi wari ahantu hari abo mutaza kuvyemeranya nabo no baracapa abahistoriye bazoza babivuga rero kuvuga ngo ivyo ngo n'Abanyarwanda sivyo ni kubwo inyungu z'u Rwanda bagomba kwitwaza Abanyamulenge kugira ngo barekipere canke bagire bya bintu byavyo kwagura imbibe kwera batunzwe na Kongo imyaka 30 uno munsi kwitakaza abona ko ari urupfu muga bati turondera ibintu byose bishoboka kugira ngo iyi ntambara igume ibaho ititirirwa u Rwanda yitirirwa abakongomani mugabo bitwa ko ari Abanyarwanda uno munsi rero ndabaze kibazo kubera iki igihe bari ko baragabura ibihugu abazungu hariho intara y'u Burundi batwaye Tanzania yitwa bugufi kubera ko uno munsi muri imyaka yose umubanyi mwiza dufise ari Tanzania u Burundi butarigira buvyuka na rimwe buvuga bati iyi ntara ya bugufi ni iwacu kuko ibamwe abarundi mugande wa Tanzania sivyo uko imipaka yagiye niko hameze je ndagomba kuvuga rero ku butabera uyu uye metenge abashasubirana ijambo ibi bintu bita ubutabera burya nta muntu ahimiriza uwundi gukora ico icamunaniye nta muntu asaba uwundi nawe ico adashoboye sivyo kuvuga ngo abatutsi canke Abanyamulenge barondera ubutabera canke ubwo butungane ngo mu Burundi barabubimye je ndagomba kubaza eske ubutabera mu Rwanda burahari nimba buhari buri ku bwoko bwose igihe FPR inkotanyi ifashe igihugu harabayeho ibintu bita kubohoza sivyo kubohoza gufata itongo ry'umuntu n'inzu y'umuntu yuzuye bakayinsara n'imiryango y'abatutsi basohoye abahutu muri ayo matongo sivyo hewe uno munsi ugasanga hariho abahutu bitwa impunzi badafise uburenganzira bwo kuvuga ati itongo ryari rya papa aha ni wacu kubera harabohojwe sivyo yeske gufata umwana wa mwedo 30 ukamwita ko ari umugenosideri ahubwo umuhutu wese avutse n'uruhinja ukavuga uti kugira ngo u Rwanda rukwemere banza usabe ikigongwe ku cyaha cy'ubunyabwoko wakoze nk'umuhutu uno munsi urabe muri école primaire n'abana bagifise ubwonko bw'amazi butarakomera neza me batanguye kwigisha kumwe Abayahudi bigishiriza muri yamize yabo yitwa Yavuze babigisha yuko Abayahudi bagira ibihonyabwoko kandi bankwa ku isi yose nabo mu Rwanda bariko barigisha abana yuko habayeho nyabwoko abahutu bisha abatutsi iryo shuri kurevugamwo ubwo bwana uri kurigisha agahutu n'agatutsi baricaranye umwe uri kuramugira umukriminere uwundi uri kumuragira mu victime azokura azi yuko ari umwicanyi kandi ubwo bwicanyi bwabaye atarabaho iriya 30 n'uyo nawe azokura yanka wa wundi amwita umwicanyi genocide kandi uwo mwana atari ataco yakoze ari inzira karengane ni n'umwuzukuru cyangwa umwuzukuruza w'umuntu yakoze ico cyaha uko numvise amategeko bivuga rero iresponsabilité ni individuelle ni ku muntu none ubyitirira ubwoko bwose gute yeske uno munsi twe turabisa abantu usanga batwandikira kubera bo badashobora kuvuga uvuze bitagenda neza ukataka uti ndababaye barandenganije bandanduriye imirima inzu yanje barayibomoye baranyangaje mfiso rafuwa pasi nagiye kuraba sanga video umuvyeyi avuye kwa muganga yasize akana hagahinja muhira asanga inzu bayibomoye bamuga ati genda umenye yuja ondoka sivyo ageze aracavuga stadire ni kigarasha bashobora kwita ikigarasha naje urumva ngira naje uribuka yuko bigeze kuvuga yuko ndi umugenosideri w'umututsi ngo ndigitera hamwe cy'igitutsi mugabo ibi bintu bijya bizota bisobangana je nakomeje kwibaza uyu Rutarema aravuga amazi iminsi adufasha atubwira ibintu bimwe bimwe umuntu akwiye kugira de réflexion yavuze yuko avara genocide sivyo mu ntera hamwe FPR yarimwe ko muri serire n'imiburi yiburi haba harimo
aba FPR 5 inkotanyi 5 yego nkiyumvira none izo nkotanyi 5 zari muri serire z'intera hamwe kugezaho n'uzitwara mu Rwanda rwose yari umututsi yitwa Kajuga sivyo yes none harageze ko habijyoho nyabwoko ryateguwe zitabizi canke ko batavuga uruhara zagize mu kwica abatutsi cyane mu nyabwoko yego ibintu burya abantu abanyarwanda bari kubugurura amadeba agoye nubwo bavuga ngo bafise de dossier ya mbeto nimba d'offer batarugurura burya abantu nabo ni batangura kugurura kanwa bakavuga umubabaro bafise bakawushira habona burya bazosanga bavuga bati twarikwegeye byiza rero iyo umuntu yabaye umuntu ayogoza akarere kose abantu bakamwihorera ntihogera igihe bamurambirwa ngo atangura kwitagatifuza yigira umu victime ivyaha vyiwe vyere ariko utacu yakoze bari yitwa umunyabyaha hanyuma uco witwa yuko ari gukomeye hamiki naco FPR nkuko mete yavuze ninde yayihaye manda y'uguserukira abatutsi bose hamica kabiri ninde yabahenze yuko politike ya FPR ari ya karere kose kugenderako niyo ibihugu byose oya ivyo nibaza yuko ivyo bintu abantu bariko barakurikira mwe niyo mirongo bazohava basanga baragwijije abansi batabizi u Rwanda rwarakreye abansi babo bantu kandi ugasanga kubera bagiye inyuma bakavyemera ejo bazogaruka bavuga bati ibintu biragoye twebwe mutubabarira uko twakurikiye ivyo tutazi aho ngahamagarira mu kurangiza rero nagomba guhamagarira abanyamulenge bagifise ubwonko butunganye neza bagifise iyerekwa ry'ubwo nubwo bokwitwa ngo nibo banse b'ubwoko bwabo bahagarara ikigabo Kanyiki yavuze ryari muri hariya site ko aho yari nimba ari muri mbere nimba ari hehe ari mene umengo ariko baravuga ngo birababaje kubona les représentants b'abantu batavuga rumwe nabo kandi bavukana nabo ngo bashika 5% gusa umugabo ngo urwamo rwabo rugasumba rwa 95 kwijana ndagenda babwire ibinyoma nubwo vyoba vyinshi ukuri ugasaruka ari kumwe ukuri kuri kubita hasi mu yindi mvugo nibakomeze yego ukuri kwabo bakuvuge abandi kabandike abashinga intahe bazishinge umugabo ntibacika intege kubera Hitler yigeze kuvuga ijambo bamubajije Adolf Hitler yego bati wakonvense gusa abantu kugira ngo bakwikire ideology yawe y'ubwicanyi kugira mu mara abantu yavuze ati ntivyangoye kubera mu bantu 100% narondeyemo 25 baciye ubwenge abari bo ndavyumvisha ati kuko nari nzi yuko 75 basigaye bakurikira kujya kw'intama nibirirwa barabaza rero iryo jambo Kanyiki yavuze yashatse kuvuga yuko hari abantu bake b'incabwenge babananiye ariko bo barongoye bamwe 75 benshi bakurikira batiyumviriye batanabajije murakoze yego ahereye ku kintu gikomeye bayahaga atukuri jewe son excellence president Yishuye igihe bwa mbere baza ngaha muri conflit Rwanda n'abakongomani baramwumva cyane n'abanyarwanda bakamwumva ikintu yavuze ati ingwano kugira ihere kandi binyaruke kandi tugire dufashe abanyamulenge nibitandukanye n'abanyarwanda abanyamulenge bace baza nk'abanyamulenge b'abakongomani tubashire muri babaka ibigwanisho babashire mu buzima busanzwe hanyuma banegosie ati mugabo bagumiranye n'abanyarwanda uburo biragoye kubatandukanya bayaga yabivuze mu gihe u Rwanda rwikontredisa ubwa mbere ukavuga yuko ari abanyamulenge atari abanyarwanda
kandi bakabivuga umwanya muremure yego n'abanyamulenge s'abanyarwanda umuntu arashaka kwiyumvira umunsi kubera ko bavuze yuko ari abanyarwanda yabivuze MBAYAHAGA kubera ko bemeje ko ari abanyarwanda kuri jewe n'imvo zibiri imvo ya mbere nivyo byo kugoma yuko occupation du Congo n'imvo ya kabiri barashobora kuba bagomba gukorera bouc émissaire kuko abantu bapfuye muri Congo ni benshi cyane documenté 14 millions benshi gose igitegere kirengeye baguma bapfa yego abo n'abapfa harabicwa n'ingwano harabicwa n'ubukene harabicwa no guhunga impunzi umuntu akimira none responsable ni inde kuruma se Congo yego responsable ni wateye Congo eske n'umunyamulenge yateye Congo cyane n'abanyarwanda bashaka kuba bagomba bati nihaza responsabilité kandi iriho reka baze bavyemange ko ari abanyarwanda bo muri Congo bisha abo bantu atari Rwanda kubera se ubwa mbere u Rwanda ruva mu ngwano buke buke ko atari go hagasigayo abantu bahagaraza konyibutsa baca batanga bonyene muri CPI bantaganda u Rwanda rwabakoresheje bagwanye muri Congo nk'abanyamulenge mu nyuma haje responsabilité le pouvoir du Rwanda yaciye ubwenge yabonye yuko bari muri collimateur ati none après la guerre ibya négociation iyo bibaye acaza de responsabilité ninde yisha abantu bati bibaze abo banyamulenge n'abanyarwanda bo muri Congo sabaha i Kigali mugabo abanyanyagwa nibo bisha abo bantu bariko baragomba ko bandosa responsabilité bavuga ati ivyabaye n'abanyarwanda mugabo muri Congo si twebwe bi Kigali ico kindi rero nkiyumvira si ubwa mbere nabivuze abanyarwanda batanga abanyamulenge gena muri CPI yego si ubwa mbere barabafata yego n'ubu ntuzobura buryo Rwanda rashaka gufata abanyamulenge abo yanyaravuga yego ntabwo nzabazi bamoyizi nyarugabo bazariya suberwa n'abandi Rwanda rashaka kubafata ukabahereza CPI kandi gora bakoresheje nivyo nyene bagize ubwa mbere abo bantuze Bosco ntaganda si bo bamutanze aho nkebura wapfunze nkunda ni nkebura abanyamulenge kubabwira ngo muri abanyarwanda camo bandayingwana mugabo nkana kebura uyo mutama yavuze nane uwo mutama bahaga yayivuze twari mu bintu byuko hari espoir yuko haba amahoro négociation u Rwanda none ko gwemera ku negocia na Congo kugira haba amahoro nikoro yahugabanye muri ico gihe rero twese twariko turumviza ama radio bavuga ko ibiganiro biriko bigera neza abantu bareke gupfa muri Congo mugano n'ubu kubera iki hazo wundi muntu mushasha fauteuil de guerre uyo mutamanya abayitwa TITO Rutarimara akavyura bishasha fata ingwano nizo tuma muronka justice hanyuma sinuvuga itwaye tazi bitamuhagarika ariyo iri kwiragira mediation mu yarakwiye guhagarika erega none si fauteuil de guerre nagera bifitiye uburenganzira kubivuga none abo bantu bariko barapfa ariko arambira abandi bariko barashiramwo akarenyegeza ariko arenyegeza ica kabiri burya umutware niwe bahaga yabivuze n'abantu bake muri yandi ibintu by'amahoro canke ingwano mbega iwacu jenoside yarabaye rutanirya yo mu Rwanda 2002 yarabaye
mugabo muze mwumvire langage y'umugambwe CNDD-FDD na son excellence Ndayishimiye Evariste aha mu Burundi gushikaho n'abatutsi bibatangaza yego none ivyo avuga ni juste de vainqueur twebwe ko ngaha yego son excellence afise langage diamétralement opposé ni ya Kagame ntaho bahuriye keretse ko namurusha n'umutima mwiza yego bro uri kurumviriza bavuga aramurusha umutima mwiza tranquilite none jewe abatutsi bo ngaha yarasubiyemo maintes fois akigarukako ntiyica ubwoko hica intwaro mbi kiraja no muri slogan ya CNDD-FDD yego mu Rwanda ntibashobora kuvuga ivyo bavuga hica ubwoko ntiyica intwaro mbi hica abahutu ico kintu ntaho duhuriye muri orientation politique kubera iki twebwe iyo jenoside yarabaye mugabo langage des autorités plus jamais ça hanyuma ntihagire uhunga ngo n'umututsi abatutsi bishe saba hisha ubutegetsi hari n'abahutu batemera ivyo ntuze son excellence avuga ari abahutu baba extremiste babaho batemera ivyo avuga bavuga yuko yopfa avuga ivyo vy'u Rwanda ko abanyarwanda bumva ivyo bavuga nta mahoro yopfa abonetse bumviriza ivyo bavuga ni uruba son excellence aho ngaha arazi ko franchement n'abatutsi bararema n'abahutu bakarema ni na gake akunda kuvuga iyo langage abahutu n'abatutsi hanyuma muga mu Rwanda baravyigisha umukuru w'igihugu urumva w'iwacu atrangiriza akarere kose kandi urumva ko yanabahanuye baraho ati nimwitandukanye ubura barabiregreta ivyo babwiye espoir mfise rero nuko la jeunesse yo mu Rwanda Congo bashaka kwiyumvira ati none entre les deux présidents ninda tubwira ukuri utubwira ngo tugume mu by'ubwoko ngo twankane n'uruvyaro rw'abantu bose abana bubu araciye ubwenge barashaka kuvuga abanyarwanda bati bijya son excellence president Ndayishimiye avuga naho atari umunyarwanda nivyo byubaka mu nyuma ukasanga baragarutse barahindukiye wa wundi ababwira amacakubiri arashaka kuzosanga iyo jeunesse itakivyumva avuga ibintu batacumva je ndibuka muri Afrique du Sud Zuma sinzi ko ari Zuma Jacob Zuma yarakunda kuvuga abazungu ko ari bo ngorane munyuma baramugarukako bati ubu abazungu baragiye ça fait 30 ingorane ni wewe nayo wundi nashaka kumubwira ivyo amacakubiri agomba azana amajambere ibintu urashaka kuduza Tour de Babel kigasanyuka mwanya muto bayihagara bizi n'impasa senyeri bigiye by'amajambere mu Rwanda afatiye ku bintu menga ni artificiel atamahora hari nta majambere twebwe iyo bavuga 2040 namye ndabiraba muri myaka yonyene ugiye ku mitumba ugasanga abanyagihugu nta guerre civile hari cohesion sociale amakoperative ari hamwe nukuru nukuri mbayaga arakunda kugendayo nanje nagendayo nta reflex mu Burundi ikiri muri population hutu tutsi muga ntibibuza ko bibuka ivyabaye 72 barabizi muga imfuvyo zo muri 72 je nkunda kubaza izo ziri ku butegetsi nta n'umunsi warimwe amaudisha yakozwe na Severe twigeze twumva aho umuntu avuga ababutse avuga ati musubize ivyanje mugabo nta hamwe nigeze mo ndavuga ati musubize umuntu canke uwanyiciye
tumwihore kandi abanyamahoro Yego. batawe ibyabaye muga ntibabita ku Yego. bwoko Yego. babita ku babigize nabo nyene bavuga bati bagasaba ikigongwe Nta ngorane. Yego. nshaka kubwira kubaka amahoro c'est pour des siècles Yego. wowe urapfa ukagenda muga igihe wewe uvuye uri umukuru w'igihugu wadivije société ugakondana des générations futures Yego. bazovuka Sobanura. ngo mwebwe ngo so yari umugenosideri Yeah. nawe uri umugenosideri ce sont des maladies maladies nizo ziri héréditaires les mauvaises maladies nka ntuze sida bibi nyene vyabyo Yego. icaha ntikishobora kuba héréditaire Oya. hanyuma abana dufise bazokura biyumvire Yego. mu nyuma Kagame ambabarire son excellence Kagame jewe eske imana yomuhanura kandi ari karakura Imana yarayirukanye. Igihari mu Rwanda. Ayo, no. kandi ari karakura Yego. kandi burya kwihanura n'akanya gato nk'uwo yovuga ati Yego. mu Burundi naho nowe ndabwanga Yego. ngire mbandanye isloga yabwo ni nziza irubaka Yego. ntica ubwari nica ubwoko Hica ubutegetsi bubi. ubutegetsi bubi mugabo bica bigaruka kuri we Izo ngorane. mugabo son excellence ngaha sincèrement Yego. abajene mpora mbona abakoranya Yego. nta na reflexe y'ubwoko Yego. Oya. kandi bariko baramukunda cane Banuje amahugwaruka. no muri diaspora Na conference intercontinentale y'ugahugu. no muri diaspora La communauté y'Abanyamulenge yari represente. Bari bahari. bari bahari Yego. Mwese mwari mu. Yego, yego. Baranahawe n'ijambo. Twari turi kumwe n'ababonye. kubera bikorana ubugwaneza n'umutima mwiza Bari batumiwe. twebwe ngaha n'ukuri je naje ivyo ubwoko sinkunda kubivuga Oya. muga je ndazi ko abo mu bwoko twitirirwa Yego. babayeho neza cyane mu mahoro n'umutekano Aho kana. kandi convaincre Aho kana. Mu gihugu kibanyi cy'u Rwanda bakunda kwemeza bakavuga neza yuko abatutsi b'i Burundi babangamiwe ndetse ubunya n'ububare abahutu bamwe kwabo n'abatutsi kwabo akabazo mbaza ni aha twese turi kumwe n'abatutsi mbega abatutsi mu Burundi mbega janagire mvuge Ububare. nagire mvuge oya nagire mvuge ntahure washaka ntahure abanyarwanda ndakunda kubivuga hari indwara iyo umuntu yagiriwe traumatisme wowe irashaka kukugumamwo traumatisme ukadevelopa ama mécanisme de défense umugabo witwa Fred yabivuga iyo uri frustré bo nk'umwana ashobora kuvuga ati jewe siniga agaca batarankira ngo ko nabize siboyeshe bafise akazi n'amamekanizme ubona nago mu mutwe hirya rurimwo ruraruhuka iyo ruvuze no mu Burundi biriyo ahubwo biri mu Burundi ibiri iwabo ivyo nyene biri iwabo mugabo bo ntibashoboye kubiresolve biracafukera mugabo acavuga ati no mu Burundi ahubwo biri mu Burundi sino abanyarwanda barazi neza yuko abatutsi bo mu Burundi bari ngaha atari abo batwaye jewe none ntiduhora tuvuga n'abanyarwanda n'abatutsi bahungutse mbahagara bizi hari abatutsi bagombye abanyarwanda kugira kuba nationalite nabo kwa Zebiya barimwe barabarahira ati tout sauf ça turatashe sende tuzogo mutugu wacu mugabo ntitwemera bakiriwe ngaho yego amazina ndashaka kuyakubwira oya bareke ni benshi amazina yareke ntacyo mugabo mu Rwanda uko ntuhameze uzumviriza ujya TITO yavuze yego ikintu citwa traumatisme y'abacakubiri yarageze erega ivyo Burundi yarabiretse aca atandukira abazungu
sinzi ko wabyumvise ngo bavuye kuri nyabari ya bere acaja mu bazungu yuko ngo twebwe ngo bavuga ko twavuye ku nkende ni wabivuga ngo abazungu nabo bavuye kuri nyambari ngo twavuye kuri hamu ideoloji yabo ni ideoloji y'amacakubiri kubera iki je muzungu n'umwirabura nico kimwe twe turabana mwaka umunyarwanda kugaruka kuri ivyo bintu nta bantu bahora bakundana n'abazungu nk'abanyarwanda yego cyane ubu rero kubera bumviza bafatiye ibihano batanguye rangaje ngo abazungu abakoroni nivyo barimwo kubera iki je nkiyumvira kandi ngira impanuro erega n'abavukanyi yego pe erega bama ngaha yego son excellence arayivuze saba kwe n'abakazana hano Rwandere ngira niyo ndege ya mbere iza n'abantu benshi ngaha igasubiza inyuma abandi dusaba kwe n'abakazana me je ndashaka kuvuga ndi okay duhanure abanyarwanda ntibasubiye kwiyumvira n'umunsi wa rimwe yuko ari wajera umututsi wo mu Burundi sanari naho duhuriye n'imico si imwe reka kuko mu Burundi aho tugeze twageze dutevye ndashimana namwebwe muri generation nshasha ubu mu Burundi uko bavuga umutu n'umututsi abajene babona ko bataye umutwe tumenya dutahuye nabyo bumva ko babona ko bataye umutwe son excellence nta n'umuntu azi mu bwoko bwiwe abajene bazi ubwoko bwa son excellence jewe buzi twebaye kovongo mwe mukuze yego niko kuyaje cyane kuri abana biwanje franchement ntibazi ubwoko bwa son excellence bazi ko ari president de la republique kandi abo sabi wanje gusa abo mbona bose bamwe do 25 hatuvugana 30 ntiba kubera iki nawe ntavyavuga avuze iterambere ku bajene namwe mbona abagabiri nk'aba bakigingi n'abatutsi babiri abajene uba batse son excellence ko abajene muga Kagame ikintu bazomwankira abajene abajene bagomba bateranya barakwesomera agacupa umuhutu n'umututsi ubibutse ngo uraraba neza umuhutu yavutse ku muhutu ku ntera hamwe ibintu ni question de langage yokorija Uburundi no munsi abantu bicanye imiryango yicanye hageze aho ihana abageni ndiko mvuga ndimo ndabatahura ni traumatisme urubara ko ndabatahura jewe traumatisme umuntu yabaye traumatisme mugabo umuti wa traumatisme sukugomba kwakiza abandi kuko ndaguhenga karorero génocide crime contre l'humanité crime de guerre ibura ya guerre mondiale kuri nimba abantu bapfuye abadagi bica abafaransa bica abaki ubu iyo bashamiranye Amerika na abari Trump ashamiranye na Macron canke na Putin mugabo abanyamerika n'abafaransa bariko barasangira icupa bavuga ati abo n'abanyepolitike mugabo ibi bintu byo kubabwira ngo wewe uzopfe wanka umudagi Ufaransa cyangwa umufaransa uzopfe yanka umudagi ivyo ni vya Hitler mais aujourd'hui 2026 kubona hari umuntu afise poste ya chef d'état washaka ambo chef d'état agira development n'ibiki mugabe ivyo vyose ico woha abantu bose abana bawe ugomba ubarage
ama building n'amadini mugabo ukazishiramwo amacakubiri ivyo byose uri kurabaha ubusa imbere y'Imana rero nkahereza ku mpanuro inda nibaze barahura aya mavarere yacu babaza ati namwe ko byabashikiye mwabigenjeje gute mbega mwebwe mwabihejeje gute mbega mwe namwe kwa moko yariyo ubu ko bisa n'ivyahitse ko mwayarengeye mugabo akaguma bavuga ivyo bintu ahubwo abatutsi bo ngani bazoyamiriza bati mwebwe wewe umuntu yo kwita umunyarwanda kubika uri umurundi wewe umuntu yo guteranya gute gusuzugurana na l'autorité wewe uri nk'umwana umuntu akaguteranya naso abagomba gusambura umuryango nibabireke ibyacu n'ibyacu nitwagira ingorane tuzoyirezorva ara burundeze nabo nibagira ingorane bariyirezorva ara rwandeze hanyuma Kongo nayo twebwe jewe nimba jewe muravuga none Kongo mubanyatewe ukatabara ikibazo yana bigusavye n'ikibazo kiriye none rito uburundi utabara muri Somalia yego Centrafrique amakete ntagumaza yego nibora bafite ikibazo bose Uburundi kubera discipline y'abasirikare n'umutima wo gufasha donc nkabona nti n'u Rwanda rwonezerwa ko Uburundi ari igihugu gihamagagwa guta none u Rwanda rwoterwa gogo niwe baravuga ati dufashe mu dutabare hariho caduteye mwe dufitaniye imibano myiza zimwe umuriro donc je ndahamagara yuko bihanura n'ibibiri gusa rega si vyinshi nibafata iyo rangaje ngaho ntice intwaro ntice ubwoko yica intwaro mbi bavuga ico gusa bakavuga ico je n'ukuri nk'ubu ndiko ndavuga nzoza nshimira u Rwanda ndi n'ukuri mwebwe muragarukanya amahoro mu karere mwarateye intambwe kubera iryo jambo gusa kubera haki ijambo ni ikintu gikomeye cyane isaba rero yuko umukuru w'igihugu cy'u Rwanda yovuga ivyo bibiri gusa sindamutegeka muga ndamusaba ni mutamu kavuga mugabo ico kinyo langaje utarotira yuko yica ubwoko hatica intwaro mbi subira murabe de nayireke ico cuko Uburundi ugumu buvuga c'est pas bien faut mufata inzira diplomatique ziriho note verbale muvugane n'igihugu mu exprime ukaga umutima abo bantu uze yavuze bajya batamba TITO n'abanyarugabo ba Magi na bamwe banyabari bandi wowe urabona umuntu yataye umutwe umuntu yarose pri y'umukuru w'igihugu co ngaha afasha abana Magi kuri isaha ntamwumvise ariko aravuga akigira umuroberi bimwe vyabantuze vya mbe wa muroberi wa kera yitwa nde wa mugore yari umuroberi ngaha bavuga inamujani nyambari inamujani kandi inamujani wewe rero navuga ko yakwandira ukuri yagwanya abazungu mugabo ubundi ni inamujani agwanya abarundi rero navuga none afite ingorane hene tinike kandi uko aguma mu Rwanda niko iyo hene tinike igumikura arayigaburira cyane nibagaruke ngaha kuko hene tinike uko ugira amacakubiri urateranya amoko urateranya abana bawe ko amacakubiri ntagira limite cyangwa mvuga nti nibakurikire son excellence president de la republique niwe atwara iyo africaine bige kuri we
bige kuri we je nakora kumwumviriza kuri ivyo bintu vya paix nationale paix internationale n'umuntu hanura ari clair kandi jewe la fois passée sinzi Bayahaga ko bavyumvise Abanyekongo ntibaje ngaha yego bo muri opposition bafaye urubari ngaha ntibage banezerwa bagati waduhanuye Kagame ni wenyene igihe haza ngaha bigitangura ntiyashimye mugabo vyagiye kuyangara aho bahuriye i Kongo nico kintu c'amacakubiri franchement nsavye rero ibintu bitatu yes apotre aho hakurya nyene kandi bongeye guhimiriza ugwaruka ko babwirizwa kuja kugwana ivyo nyene kuvuga yuko ugwaruka gose abari bari muri iyo salle bose barakomye amashi barashima kuvuga yuko bagiye kubishira mu ngiro ikimwe ariko uravuga ati ubwo ntibaba bemeranya n'ubwoba kumbore ntaco bari buhindure ntaco bari bugukora no munsi ntaco bohindura canke ngo bakore no munsi bino ntikwibona gute wewe bo ubwa mbere hoho Rutaremara ya TITO yarabavuniye akagohe nuko yabivuze nyene ngira atabishaka yavuze ngo urubyiruko rw'Abanyamulenge ni mugende mutore ibigwanisho mupfe uravyumva aveta barazi yuko yabarungitse ku nkota kubera Abanyamulenge bazi bamaze igihe bapfa mugabo babuze imiryango yabo kubika no kugandara bavuga ngo hapfuye abagwana shaka hapfuye abatabazi bakavuga yuko hamwe bunza barabika bati naka yapfuye ukwa naka yapfuye byo hava bitera ubwoba abatarabarokite bakiri mu makambi y'impunzi bifuza yuko bazoja kubwirana nabo bakaza gusubirira bapfuye Rutaremara yavuga ati genda mupfe mu yindi mvugo rero ngomba kubaza narigeze kubwira Abanyamulenge kandi zokwama ndabisubiramo nimba mwibaza ko amahoro muzoyaronka muyaronkeshejwe na Moyize Nyarugabo hamwe na Azarias Ruberwa nabo bari kumwe muzopfa muhere ayo mahoro ataye muronse kubera iki batevariwa intambara bamaze kwitirirwa ingene zingana ngo babone yuko atana kimwe bigeze bazungukamwo muri izo ntambara sivyo kuko ntushobora kubandanya uhomba utakaza imyaka 30 ngo ucuguma mu bantu baguhimiriza ngo bandaniriza aho nyene nk'ivyo ukunda Abanyamulenge bashizwe mu ntambara z'amafuti kuva muri 1996 ku kilobere citwa Avuze sivyo Abanyamulenge bapfiriye muri iyo ntambara ntibagira uko bangana igihe bagiye gukura mu buto hageze yuko bagabura le dividende politique Abanyarwanda atari n'abakongomani nibo bihaye ibiti bikomakomeye kugeza aho umunyarwanda afise amapeti yo mu gisirikare cy'u Rwanda yitwa James Kabarebe yatwaye etat major yose ingabo zose za Kongo agira azitwara kandi n'umunyarwanda kandi harimwo abasirikare b'Abanyamulenge bize bashobora kuja muri ibyo bibanza byo gukomanda sivyo mugabo barabibima ku buryo ngo ntani kamemwe bigeze babaho none ko bapfiriye mu rugamba bagahonerezayo n'ibintu byabo inyungu zabo bakuyemwo nizihe RCDJ imisoro y'Abanyamulenge yapfuye Kongo yose aza M23 none umunsi zatwigwaneho ugiye kuraba misi yose inyungu bakuramwo bagwanira u Rwanda rwama rubereka yuko arizo nyungu baronse ni intebe zibiri zo mu butegetsi iya Moyize Nyarugabo ni Azarias Ruberwa none izo ntebe zibiri nizo nyungu Abanyamulenge bapfira nizo nyungu zituma imiryango igandara itahambye ikabura abantu babo imyaka 30 bagapfusha inka zabo bagaturirwa amazu bagaturirwa amashengero bagaturirwa amashuri bakangazwa bakabaho mu buzima bwo kwifumbereza bagwaniye intebe z'abagabo babiri nizo nyungu barondera sivyo ikindi kubera kuno munsi Moyize Nyarugabo na Azarias Ruberwa
ibikoresho by'u Rwanda nibo bihaye ibiti bikomakomeye kugeza aho umunyarwanda afise amapeti yo mu gisirikare cy'u Rwanda yitwa James Kabarebe yatwaye etat major yose ingabo zose za Kongo agira azitwara kandi ari umunyarwanda kandi harimo abasirikare b'abanyamulenge bize bashobora kuja muri ibyo bibanza byo gukomanda sivyo mugabo barabibima ku buryo ngo ntari kambe mwe bigeze babaho none ko bapfiriye mu rugamba bagahonerezayo n'ibintu byabo inyungu zabo bakuyemo nizihe RCDJ imisoro y'abanyamulenge yapfuye Kongo yose aza M23 none umunsi zatwigwaneho ugiye kuraba minsi yose inyungu bakuramwo bagwanira u Rwanda rwamba rubereka yuko arizo nyungu baronse ni intebe zibiri zo mu butegetsi iyamo yize Nyarugabo n'iya Zarias Rubego none izo ntebe zibiri nizo nyungu abanyamulenge bapfira nizo nyungu zituma imiryango igandara itahambye ikabura abantu babo imyaka 30 bagapfusha inka zabo bagaturirwa amazu bagaturirwa amashengero bagaturirwa amashuri bakangazwa bakabaho mu buzima bwo kwifumbereza bagwaniye intebe z'abagabo babiri nizo nyungu barondera sibyo ikindi kubera kuno munsi Moyize Nyarugabo na Zarias Rubego ibikoresho by'u Rwanda sibyo ninde yabashize umupfundikizo ku munwa uno munsi ko hatagishobora gukura urimi mu kanwa ngo bavuga amabirede tabara yakoreye abanyamulenge uno munsi rede tabara akaba ari yafasheri ari ariye mwiza watwigwaneho ikorana na M23 ndetse n'abamayimayi bari kumwe bibagiye genocide yabaye muri 2017 gushika mbere 2019 bacicwa uwo munsi iyo rede tabara yazananye hari umunyamulenge atahatse rede tabara aho bayihereye formation si mu Rwanda aho bayambikiye iteni z'urugamba si mu Rwanda so babahaye ibigwanisho so babaciriye inzira so babahaye mission y'ibyo baje gukora muri Kongo bakorera abanyamulenge uno munsi rero zijya mpfu zabajya abanyamulenge bapfuye dufate ko atagaciro buziha n'abanyamulenge tukumbure ngira batari bakwije ubunyamulenge neza nta gihombo bagize ku buryo bofata Burundi bakabwita bubi badashobora kudoma urutoki kuri Kagame na Kabira bafatanyije kwica bajya abantu bayita syndrome de Stockholm wala urabyumva mwibuke neza abantu bariko barapfa baheze ntuze president Kisekedi uyu Kirombo sivyo yego ashitse ku butegetsi niwe yatabarije abanyamulenge bwa mbere ahamagara president yishimiye ati ndakwinginze mfasha utabare ubwoko bw'abanyamulenge buri ngaho muri Sud Kivu bariko barapfa bicwa ni na rede tabara bicwa na mayimayi za yakutuma n'ahandi sibyo CFDNB Force de Défense Nationale du Burundi leta yarungitse yo kuja gutabara abanyamulenge abanyamulenge bavuze leta major ahantu bita mu Masango ingabo z'urunzigera zambariye urugamba zirarasa rede tabara zirayomora ihungira mu mashamba kugezaho n'inka bari barabatwaye zija kugarurwa n'abasirikare b'abarundi barazizana bazisubiza abanyamulenge bavuga bati bimwe metere karavuga byo kwankanisha abaho n'abandi bari barigije yandi moko yuko abanyamulenge ari babi sivyo abadashobora kubana n'abafurero batabana ababembe n'abanyindu sivyo abarundi nibo bafashe ico gikorwa cyo gukora sensibilisation yo gusubiza amoko hamwe bumvisha ababembe abafurero n'abanyindu ko abanyamulenge n'abakongomani bene wabo basubira bagarukana wa mubano kuva ico gihe amahoro ragaruka uburundi bwabatabaye uno munsi nibwo bubaye bubi hama ica kabiri waruzi yuko kwisi yose abanyamulenge b'impunzi benshi bari mu Burundi dufise 36,000 bari ngaha uno munsi babayeho neza barabenefisia kuri ntuzeye
uburenganzira bw'abana b'abarundi kandi bo bari impunzi abanyamulenge biga mu mashuri ya leta hano biga ku buntu nk'uko abana b'Uburundi biga ku buntu ntafata nk'abanyamahanga nta minerivare bari umwana w'umunyamulenge avukiye hano avugwa ku buntu gushika ku myaka 5 kurya abandi bavugwa hano uno munsi rero ugacuraba ineza umuntu yakoze irikira ko wanashaka n'iyi ngoma bagomba gufatanya n'iy'abagenosidere iyi ngoma ya CNDD-FDD ivyo yakoze mete yavuze bitari bike sivyo ibintu ntivyokwera de mekameme baragize ane for yo kwigisha abantu amahoro mureke ndakwibutsa yuko aba bantu bari ku butegetsi ngaha uno munsi la majorité ni imfuvyi z'72 yaba abantu bafise wa mutima w'amacakubiri wa mutima w'ukwankana hagati y'amoko bari bafise ibikenewe byose kugira ngo bihora babagiriye nabi mugabo uze wumviriza imvugo yabo bavuga bati tuvugane ukuri tumenye ibyabaye hama tugiranire imbabazi uno munsi uzura abageni bavuga bati ntihagire umututsi yikanga kubera raporo ya severe nta mututsi yishe hishe ubutegetsi bubi sivyo ntihagire umuntu azokwibaza ngo abonye umututsi ngo abonye ngo babandi no ababikoze nakabwi gatoya kari ku butegetsi kiyagihe abo nabo ntibabikoze bahawe manda n'ubwoko bw'abatutsi bishe ku bwabo bazobazwa ku bwabo nukuvuga uno munsi ugiye kuraba nudekara yuko umututsi ahantu amerewe neza uyu munsi yumva umutekano akumva umwidegemvye akaronka uburenganzira nk'ubwo abandi bose bafise bataravye ubwoko n'ibindi ni mu Burundi mu Burundi burubatse ku buryo iyo turiko turavuga iby'ubwoko abandi bavyita ingenga bitekerezo kamenga n'icaha mugabo ntibakamenya bakibagira yuko bugaraniye ifuru itokoye mu mitima y'abantu imitima y'abanyarwanda benshi iratumvye kubera kuvuga yuko umenga bararengeye ubwoko baja muri ndi umunyarwanda mugabo gasanga abanyarwanda ntibafise uburenganzira bungana sivyo donc ugiye kuraba rero no munsi mbere se na Yishuye ntuzeye ari witwa Chimamanda yigaze kuvuga ngo MBAYAHAGA ngo aramba baje tazoja mu ijuru kubera ngo navuze abantu ko arabahutu ariko mwaza guhabwa n'Imana ndamubwira yuko igihe bari kubategura Arusha kumvikanisha abantu abarundi mu bantu bari ko bahanura umukuru w'igihugu Buyoya bahanura n'abaroberi donc bari mu ishamba abambere babitanguje barabasenyeri abakatolika nabo muri Anglikani ndabibuka nibo babigiyemwo ndetse no mu manama y'Arusha bari batumiwe bicaye mu ntebe z'imbere ibintu baragenda bavuga ati twarabonye ingorane aho ziri abantu mu Burundi barakumirana bifatiye ku bwoko ubwo rero ariyo origine de conflit reko bwoko tubumanyura sivyo uno munsi nuba ndiko mvuga ibintu bitavugika kandi vyemejwe n'ibwizwa shingiro sivyo uno munsi abantu bazinanye nibibanza birahari bavuga bati bibigene babahutu n'ibigene babatutsi ikibabaje niki no muri biriye biravuga yuko umunsi Kristo yaje azokwaniriza hamwe amoko yose yo mwisi donc amoko nibisanzwe rero ndagomba kuvuga niki iki kintu Metedeo yavuze ati nyabuna u Rwanda nigwigire ku butegetsi bw'u Burundi President Kagame narahura ubwenge kuri Ndayishimiye kuko kwibaza ngo warubatse ama etage ukayubakira ku mitima ibabaye ukayubakira ku mitima ituntuye ejo nivye explosa naimwe wubaka byose bizogwa hasi bizosambuka nukuvuga rero twebwe hani wacu iterambere turirimo mugabo arabonye yuko ridashoboka mu gihe hakira amacakubiri y'ubwoko hagati y'abantu mu gihe hakira amacakubiri y'intara hagati y'abantu mu gihe hakira amacakubiri y'amadini hagati y'abarundi mu gihe hakira amacakubiri y'imigambwe uno munsi President Yishimiye na system ariko arakorera mwabuze bati twigisha abarundi ko ubwoko bukuru bw'umuntu no Burundi umugambwe mukuru abantu bagomba kubarizwa mu gambere no Burundi n'igihugu uravyumva imigambi ibonetse ikomba gukorwa kuri bose
nukuvuga le dividende z'inyungu y'igihugu cyose bigomba kuba ku bwoko bwose sivyo uno musi ugiye kuraba abajene bariko baratera imbere travise de jeune milliardaire no musi sivyo ugiye kuraba benshi barimwe abatutsi benshi sivyo ba developer de projet leta ikabapwiya sivyo uno musi kuza kumubwira ko umuntu utari mubi canke leta yabaho utari mbi uwo bihera ndakumva mugaba ahandi ho ugasanga hariho abandi n'impano zabo zidatera imbere ndetse n'uburenganzira bwo gatabwo bagira kubera bagirizwa yuko bariho kubera intwaro ya FPR kibishaka kubera bafise icaha bakoze kibicisha citweho nyabwoko abantu bakaba mu bwoba adashobora kwitwara adashobora kurega umuntu kubera abona ati jeje ntagende kuri we no kuba ngihema n'ubuntu bangiriye muri ico gihe ngomba kuvuga rero donc abantu baravuga yuko ngwara abanyarwanda muyizenyera ubugabo ari imbere yabo si umunyarwanda muyizenyera ubugabo agomba gutaha iwabo n'umurundi kuko abakongomani muri iyo myaka amajana bagiye bari mu Rwanda hariho abagiye bava mu Rwanda nivyo hari abavuye Uganda hari n'abavuye i Burundi aho twovuga abahiga abahondogo n'abongera sivyo abongera rero namoko n'imiryango y'abatutsi itaboneka mu Rwanda itaboneka ntibugaye kiboneka ngaho muyizo nyarugabo rero n'umwongera n'uwahana nubwo bovuga ngo abanyarwanda abakongomani canke abanyamulenge bakomotse bavuye i Rwanda batahe muyizo nyarugabo ntageze kuza bize mu Rwanda niyo taha mu Rwanda taha uravyumva jewe nkagomba kuvuga rero ngo tubigire gute rero abantu bagomba kwicara babone ico bariko baragwanira ni giki kuba igikoresho ca politiki y'abandi bantu hagera yuko na ya ntambara inyungu zivuyemwo wewe utabenefisiyamwo atana kimukuramwo uretse gutakaza abantu no kwambara iceyi no kutuma haba icankiro kuri wewe abanyamulenge ni bareke kugenda barize baciye ubwenge sivyo ntihagira abagabo bahaguruka bavuga bati no nibandikire oni bandikira amashirahamwe mpuzamakungu bandikire za Union Européenne bandikira abantu bose bavuga bati twebwe ibintu biriko birakorwa n'u Rwanda batwitirira twe ntituri abanyarwanda turabakongomana nibahaguruke bashigikire president Kisekedi nibahaguruke bubaka igihugu cabo barahe gufasha umurindi uza kugisambura ahubwo nibahaguruke nkuko babikoze mbere biciye mu mashira hamwe y'abanyamulenge no kuvuga Amahoro Peace Association itararishano itamitswe na FPR muribuka yuko barondeye president Ndayishimiye bamusaba umubonano baramushimira bitwa ba Adereki Basumba sivyo bamubwira bati turagushimira cyane kubwitange mwakozi wacu mukadutabara ingabo zanyu zikadukura kw'inkota ya Rede Tabara uno munsi turabashimira ingene abanyamulenge bene wacu babahungiye ko babayeho neza sivyo mugabira abaje uno munsi ingene baca bazana urundi rurimi bakarusudirira ku Rwavuze vya mbere sivyo bagaca bahindura temoignage umwe bashimiye bakamwita umwicanyi uwabishe bakavuga ko ari we mukiza wabo kandi mu audio dufise ama video yabo n'inyandiko zabo baremeza bose yuko Rede Tabara yishe abanyamulenge ijiva mu Rwanda none no munsi tuvuge Rede Tabara yavuye i Burundi Rede Tabara yatumwe na president Ndayishimiye yatumwe na CNDD-FDD Rede Tabara yavuye uno munsi rero dufate yuko ivyo Rede Tabara bibaye akamizwa n'ingoma muyize nyaruga wewe ni ukunda kuvuga cyane sivyo bwira abanyamulenge bene wanyu ngero no munsi udashobora guhaguruka ngo uvuge uti reka twibuke abanyamulenge barasiwe mu ikambi y'ikibuye mu Rwanda barashwe n'igipolisi cy'u Rwanda saa 6 kinyarwanda ngo kumanywa y'ihanga barashwe Abu Porto izuba riva ata leta y'u Rwanda bahungabanije atakiye na kimwe bononye bariko barekrama gusa ngo nibareke batahi wabo bisubirire muri Kongo mugabo no munsi rutaremara
ariko arabivuga bimwe barekrama bagapfa bakaraswa uno munsi Rutaremara avuze ati ni mutahe muri abanyarwanda mugabo muji wanyu muri Kongo ko Kongo ni yanyu mugene mufate hajya muhagwanire muhagarure mu Rwanda n'ibintu biro bidasa rero uno munsi amakarata yo kugomba kuvuga ngo abatutsi iki wapi nareke abatutsi bose barazi umwe wese igihugu ciwe nimba bagomba kuvuga abanirotike bari mu bihugu vyinshi ni Sudani bariyo Ethiopia bariyo za Nigeria bariyo abo bose barahari nta kibazo bafise sauf ikibazo c'ahantu hashika uwo mugera mubi wa politike mbi ya FPR no munsi rero twagomba tunakeze cyane turemeshe leta y'u Burundi tubwire president yishimiye ko tumushigikiye n'ivyo arimwo na politike barimwo yuko inwanisha abarundi ntibazoremerwe n'ibitutsi canke vyagirije bitari byo batopwa n'abazi b'igihugu ariko ahubwo babandanye muri politike yo kunga abantu no kugomba kugwanira umutekano wuzuye igihugu cacu ntibemera umuntu numwe yogitoba yitwaje iyo politike mbi bariko bagomba kwinjiza hano mpanure n'abantu bari ngaha ntihagire umuntu hagwa mwibenga gita kaziba muyiza atanga kuvuga ngo abatutsi bose ngo turabanyarwanda ejo ntuje ngaho ubwire ngo bene wanyu bavuze ngo birakuraba umututsi ari mu Burundi nabumbatira umutekano w'igihugu ciwe nayoboka ubutegetsi buhari nayoboka indongozi zihari naje mu iterambere duhamagariwemwo ibisigaye twereke yuko dufite confiance uburongozi buhari na cyane cyane ko tuzi kenshi Imana twayikiza imbere hanyuma kandi nta butware na bumwe nta butegetsi na bumwe butava ku Mana tubabwire tuti nibavire hasi rimwe izi mvugo za Rutaremara izi mvugo za Moyize Nyarugabo buri murundi wese ahari ataravye ubwoko naherereye ahaguruka yitera ivyatsi tubiyamiritse batureke hanyuma azoreka ubutungane bukore ivyaha barezwe umwe wese azokwishura ikimuranga gatwe kiwe twayaze vyinshi muri commentaire aho batubwire batanga ivyumviro vyabo bitandukanye nkuko twayaze ku vyumviro bigiye bitandukanye apo ndagushimire cyane ndakengurukiye naje ariko mbaza akantu ariko iyo nagiye ntavuze kimwe hari ibintu bakora ibintu bigwiza amacakubiri no kugomba kwerekana abantu ko hari intwaro y'ubwoko n'ubwo batabivuga je mbaza abanyarwanda mbaza FPR kandi babinyishura kubera iki abatutsi bagiye mu Rwanda nabo Abanyamulenge bariko baravuga inyuma y'amezi 6 bace bagomba kubaha karanga muntu na passport vy'u Rwanda mu gihe hamazeyo hari abahutu b'abarundi bamaze mu Rwanda imyaka irenga 30-40 batagira icyangombwa na kimwe babimiriki kwiteko yavuga ngo umaze y'amezi 6 avuze uburenganzira bwo kuronka icyangombwa kikaronka mu bwoko bumwe abandi bakakibura babayeho batagira icyangombwa na kimwe cy'u Rwanda bamaze imyaka 40 aho nahone ndahasize question mark ni deade abantu batwishura impamvu bamwe baronka ibyangombwa bihagaze kubera baba mu bwoko basange n'abatwara ariko abandi ntibaburonke bagaca bavuga bobo ngo binjiye mu yindi umunyarwanda kandi ubona umenga sivyo amajambo n'ibikorwa nibijana muri commentaire baraza kutubwira bagire ko twishura ngaho kumbura ubukurikira tuzovyagura neza cyane gose deo ndabashimire cyane gose kandi mashobo duhereze nakoze kuntumira kaje ndabeye gufasha u Rwanda ni rwabisaba mu gufata iyo ngendo twafashe yo kumvikanisha abantu bakava mu byo barimo ndemeye n'ukuri ndashobora guterera nizere kandi ko n'ikindi gihe cyose kandi kubatuma kogera mutanga umuco muzotwitaba atumoma apotre ndabashimye cyane gose rero bage mwese namege madukurikanye kuva ku ntango gushika kumerere apotre ambassadeur Isidore Rehoboth atokuteraga kubitandukanye kandi nizera neza yuko imitima ya benshi yumvise ukuri abari barahagaritse umutima n'amajambo yavuzwe mu gihugu cy'u Rwanda nizera yuko mumaze kuremwa takumeka na Deo Ndikumana yadufashije kugura ushobore kumenya ubuhinga butandukanye mu bijanye na genocide aro kandi muri commentaire munsi mushaka vyinshi bitandukanye tuzohamagara kandi kugira ngo gutanga umuco twubake akarere kacu karimo amahoro n'umutekano amakandi twogera kandi twibukanya guhunga icaha yo ntumbero ya mbere asante sana